umukinyi yitwa Moreira yariko akina kuri nimero 9 nibaza ko benshi bamwibuka atera urushuti rukomeye cyane gose nubwo atakintu rwaje kuvyara imbere y'izamu rya Real Madrid hanyuma acakuramwo umugabo yitwa Buchanani yariko akina hagati mu kibuga yinjiza Nicolas Pepe aba bakinyi babiri baje bameze nka solution ku ruhande rwa Villarreal kugira ngo basatire equipe ya Real Madrid. Dutangura kubona rero intege nke za defense ya Real Madrid ahantu zihagaze kubijanye no kugwana no kurikipira amabaro hagati y'umugabo witwa Eder Militao n'umukinyi yitwa Vini na cyane ko bagerageje gukora amakosa hafi abiri yarwa bana baviramwe n'ikarati kuri iyo badaca bahava ngo bareke tubona umukinyi yitwa Moreira yiruka nako uyu mugabo yitwa Gay yiruka agashika imbere y'izamu rya Real Madrid yamaze gusiga Militao na Vini bakabura ukuntu bamuhagarika uko ari babiri bose bakagira ukabona ngo bafise defo y'ubujanye no kwiruka inyuma nako y'umuataka aje gusatiriza mu ryabo ku buryo yisanga imbere ya Thibaut Courtois tibakaza kugwana no gutora solution wenyene hafi inshuro zigera kuri zibiri. Injira rya Nicolas Pepe ryatumye hagaragara intege nke ziri hagati mu kibuga ku mukinyi yitwa Ardagire Chouameni ndetse na Dani Ceballos ku bijanye na recuperation y'amabaro. Ibi rero novuga ko cabaye ikibazo gikomeye cyane gose kuri club ya Real Madrid ubwo Xabi Alonso yatangura kwimvira ngo nanje ndaza gukora iki kugira ngo ikipe yanje igarukane inguvu mu kibuga ko mbona no gutsindwa gwa kuba iki gihe cinjiye bano basore nico gihe twabonye danje imbere y'izamu rya Real Madrid tukabona ngo birashoboka cyane ko Real Madrid itsindwa ino match mu gihe atacokogwa Xabi Alonso acatangura kwimvira icokogwa aca aza gukora navuga ngo remplacement ziri tactique cyane gose zanafashije club ya Real Madrid ku munota wa 64 burya remplacement mbere ya Real Madrid yatanga ku munota 64 nyene niyo nyene impinduka ya mbere ravuga ngo nkeneye nivyo Chouameni arakina nivyo Ceballos arakina mugabo nkeneye umumiliye récupérateur mwiza eske ndaza kumukura he mbere yasohoye bose babiri yakuyeyo uno musore ndavuga Ardagire ndetse n'uno Ceballos cyane hanyuma mugabo akagira amakenga akavuga ngo eske umukinyi yitwa Eduardo Camavinga no mwizera neza nk'umukinyi ashobora kumfasha mu madiwere yo hejuru nayo hasi no kubunganiriza jena cyane adapanika kubera ko nakubwiye ikintu kimwe kibuza umukinyi yitwa Eduardo Camavinga gukina iminota yose y'urukino muri Real Madrid ni risk afata zibina kina no kuvuga akibona balo abakwatatse umukwiye umupira umuhayije gikarata y'umuhondo tayari wamaze kubikora ikindi kintu nuko mugiye ariko arasatigwa uwo mukinyi apanika agakora amakosa menshi ibi rero vyacha bituma Xabi Alonso yumvira ngo muri equipe yanje sigaranye inyuma y'ikibuga nta mumiriye numwe sigaranye umurekiperateur mwiza canke se ashobora kungina nimero 6 neza ndabigenza gute mu gihe aba defenseur bogira ikibazo canke mu gihe umukinyi yitwa Eduardo Camavinga yohava ikarata umuhondo acavuga ngo hakon sacrifice Oriye Chouameni ngo ndamushire hanze nubwo atabintu binini ariko rangina ariko nubwo atagitutu kinini ariko rategwa reka mpfume ninjiza umumire récupérateur wundi mugabo nce ngomizamwo uyu mukinyi yitwa Edouard nako Oriye Chouameni acanjiza Eduardo Camavinga twabonye arekipera amabaro menshi ku ruhande rwa Real Madrid kuruta n'abakinyi hafi bose bari batanguye mu kibuga muri miliye equipe ya Madrid unavuga ko yakoze impinduka mugabo zishingiyemo n'ubwo acafata umugabo witwa Jude Bellingham yadusongora afata umugabo witwa Jude Bellingham amwinjiza mu kibuga ca Ardagire Jude yajakora ibintu bimeze neza cyane gose mu kibuga aragarukana ya football yibona kwituje itekanye anaceceka ko arafise abakinyi biwe bari nyuma avuga ngo niratakaza ni ballon nta kibazo na kimwe waza kumfasha kuyirekipera ndetse nyuma ya iziminduka zibiri zaje gufasha equipe ya Madrid kugaruka ngo muri solution bice bifatana nako na ya jenzi ziri kwikina na Vinícius Jr yaje no guhesha navuga ngo amakarata y'umuhondo agiye atandukanye umukinyi yarafatanye nawe n'umugabo yitwa Morino biza gutuma rero equipe ya Madrid igaruka ku rugero rwiza baza no gutsinda ibitsindo bimeze neza cyane gose ndetse banatanga performances novuga ko match ahanini impamvu twanabonye na match ibishe ku mpande zose nasinziriza mu gice ca mbere nuko umumenyereza wa Villarreal yari yaje atinya equipe ya Madrid Real Madrid nabo bakaca baza bafise abakinyi bakinira hagati babizi neza canke bizi ko defo yo kurekipira amaballon hanyuma bakaca banabura n'umunimero 10 yari kwa alimenta match kugira ngo ayigire match nziza navuga ko ogerageje kuraba gutsinda kwa Real Madrid guhashingiye ku bwoba bw'umumenyereza wa equipe yitwa Villarreal
ndetse na karite individuelle z'abakinyi ba equipe yitwa Real Madrid. nuko kabisa bimeze ariko kandi yuso no korana uvuga kurukino kuri abantu uvuga ngo kuri uwo munsi nyene wa gatandatu twabonye abakinyi batandukanye barashatse kurukino rwonyene tubona uvuga ngo Xabi Alonso karagereza kore karakisha kiyosha kuri batatu ndavuga uwitwa Vinícius Jr witwa Kylian Mbappé witwa Ardagire tuza kubona novuga ngo uwitwa novuga ngo Vinícius Jr ari wa mukino uvuga ngo ariko aragerageza kuba yerekana ko ariko aragaragara kuri rwa rugendo uvuga ngo rugero rwiwe rwiza ku munsi wa gatandatu uwitwa Vinícius Jr yatsinze double yongera wa mundi match yongera novuga ngo akora n'ibintu bitandukanye uko ku rukino uvuga ko yatsinze equipe yitwa Villarreal yakubana uvuga ngo yakoresheje baribuka ino karata uvuga ngo itukura ko ihabwa no mukino uvuga ngo azwe ku izina rya Rafa ni siko ndamwibuka neza warose yitwa Murino hariya yariko akina ku ruhande yekarakina ku ruhande ko aratakana n'utwa Vinícius Jr aza kuba agenda uvuga ngo akoresha na penalty yatumye aranza kwitsinda uvuga ngo witwa Vinícius Jr akora ku mipira uvuga ngo 106 atangana uvuga ngo akina passe ja kuri 5 yongera akira na dribble ja kuri no uvuga ngo dribble zirace cyangwa zashitse ja kuri 6 ngashize kuri 2 yuso no munsi Vinícius Jr tumaze ko turamuvuga ko bamukira uvuga ngo yisanga menga mu gitutu cy'uwitwa Kylian Mbappé atakagereza ko karatsinda igitsindo uvuga ngo ciza yatsinda igitsindo witwa Vinícius Jr yongera kandi aronga igitsindo kimwe kindagitsa ku gitsinda agiye kwipira twitwa Vinícius Jr kuko yamubwira amajambo avuga akomeye uko hana amajambo uvuga ngo yagiye kuba avuga ndovuga ngo bahanye no witwa Kylian Mbappé yanasira amajambo kuri Instagram avuga witwa Vinícius avuga ati Kylian Mbappé avuga ati buri gihe mu bwato bwawe mu witwa novuga ngo witwa Vinícius avuga ati bino ati tubirimwo turi kumwe muvukanye ukaba yitwa ndende uvuga ngo witwa Vinícius Jr karishura byagiko vyerekana ko Houston witwa Vinícius Jr yatsinze ibisindo bibiri yongera kandi akoresha uvuga ngo ikarata zishya kuri ikarata itukura ni ikarata z'umuhondo zibiri imwe y'ubwa mbere n'indi ya kabiri uno munsi bwana Houston tuvuye kwitwa Vinícius Jr yuba yagarutse muri vya bihe vyo viza ko twabonye afite akanyamuneza kadasanzwe akaba na MVP mu kibuga kimwe witwa Kylian Mbappé. Vini hano yononekariye sahandi Vini yega yononekariye mu mutwe Vini ntigeze aba mubi kuri rwego tuvuga yuko Vini ngo urugero rwo gwasubiye hasi ngo bijanye n'imikinire ngo iki nikioya Vini kina ahantu hambere yatangwe kononekara ne mu mutwe kuko Vini wonyene tuvuga ati yabaye mubi ntigeze aba mubi inkino zose Real Madrid no musamaze gukina inkino zigira muri 8 batari 9 uko ariko nitwovuga ati ngo Vini ngo yabaye mubi muri izo nkino zose 8 zose no uno musi araza akaba mubi nko mu nkino zitatu zikurikirana ejo ku rukino rwa kane ugasanga araje arabikoze ndibukana hari no ku rukino yinje yasubirijwe hari muri La Liga ndibagirwa urukino yaja atanga assist yongera nka n'igitsindo bebuje bariko bakina nande bakabasha nyibutse muri La Liga kuri journée numenga ya kane mweri journée ya kane barakina kuko bahire kuri Osasuna hari urukino rwa Osasuna mego niho Vini yatanguye hanze niba nihenze urukino rwa mbere menga kina kipe Osasuna ndavaye kipe yitwa Real Madrid kuko uravye ahubwo Real Sociedad kuko mu nkino novuga ngo zimaze guhuza zino equipe nako equipe yitwa Real Madrid Houston mu nkino novuga ngo ziheruka kuba ziba muri La Liga nuko nashobora bari gukinana nino equipe yitwa nuko nashobora kurutora urukino neza bari gukinana equipe yitwa Levante batsinze ibitsindije kuri 4-1 batsinda equipe ya Barcelona itsinda biri kwa kubusa hari kukibuga novuga Santiago Bernabeu batsinda equipe Olympique Marseille novuga ngo biri kwa kimwe Champions League bongena kina equipe Real Sociedad ibitsindo Real Madrid itsinda biri kwa kimwe bakina equipe Real Mallorca biri kwa kimwe novuga ngo mu nkino ndwi zose bazo gukina mu nkino za hafi nimba ariko ravura urukino rwa hafi urukino wakora kina equipe Osasuna kuko urukino wakora kina equipe ya Levante bakire bataye mu kibuga usanga witwa Vinícius Jr aza kuba usanga yararimwo urukino wakora kina equipe Levante Vinícius Jr yatsinze igitsinda agatanga na assist ni match ya bakinyana asubiriye yari Levante yatangwe mu kibuga witwa Vinícius Jr imwe yinjira asubiriye Rodrigo imwe yakatanga assist ubwo nari kuri Espagne Barcelona hari kuri Sociedad hari match ya Real Oviedo ni match ya Real Oviedo batsinda ibisindo 3-0 yari kuri Oviedo hari kuri Oviedo yasubiriye kubera ko hari yatangwe umugabo witwa Rodrigo goes aza gusohoka musubiriye ni no match nyene ya bari batsinze ibitsindo kuri 3 ndavuga equipe yitwa Real Madrid kuri Real Oviedo ivyo ni bimwe mu bintu nako ndatanga nerekana yuko Vini mubi uburyo twako turamuvuga ko ububi kuri Real Oviedo kabisa ububi bwa Vini kuntu twako turabuvuga siko bumeze Vini ntiyabaye mubi ngo kubije by'imikinire Vini ahubwo yononekare mu mutwe Vini yabaye wa mukinyi aja mu bibazo umugwi ntumujyamajyamye ko
kenshi twama twabivuze ngaha Mbappe yaraje ashikira mu bihe bibi bitari vyiza ariko Mbappe warabona ko umugore Real Madrid hari ukuntu mujyamajyamako bakavuga teka tugerageze uburyo bwose dufashe Mbappe kugira agaruke mu bihe vyiwe vyiza ariko Vini ntivyigeze biragenda uko ariko kandi kanatsinda novuga ati mu ntango zishika rya Mbappe mu mugore Real Madrid byaragombye kuba binamukora ko Vini ko yabaye wa mukinyi ubona nkaho umengo impact yiwe mu kibuga canke kuvugwangwa kwiwe canke agaciro kiwe mu kibuga canke mu mugwa Real Madrid hari ukuntu kagabanutse bivanye nuko Mbappe yamaze kubatangwana no kwitora mu mugwa Real Madrid Mbappe yaje ari mubi Mbappe umugura uramujyamajyama ko baragerageza kumufasha kugira agaruka urugero rwiwe n'ivy'urugero rwiwe rwagarutse abaye wa mukinya atsinda uno munsi barabona ko Mbappe niwe mukinyi ahari Real Madrid togira ikibazo niwo mukinyi afatiye runini umugwa Real Madrid umvise Real Madrid wumva Mbappe abafana ba Real Madrid Mbappe n'umukinyi Mbappe niwe mukinyi uburongozi bwa Real Madrid Mbappe n'umukinyi ariko Vini nawe byashise akaja mu bihe bibi byanse ko bagaruka kugerageza uburyo bwose kugira ngo bamufashe Vini agaruke mu bihe vyiwe vyiza ahubwo ko banamubwira ati wowe Vini kugira ngo bikunde ko dushobora kugutunganiza ibyo kurasaba biragusaba kugarukana urugero rwawe urumva ni kugiti ciwe ukabona ko umugore Real Madrid wamutanye byose Vini wowe niba twifuza yuko wifuza ko tugutunganiza ibyo wifuza biragusaba gukora byose twe twifuza birasaba gukora byose bishoboka kugira ngo ugaruke ku rugero rwawe rwiza tugaragarize ibyo bintu nivyo bintu rero ngaruka nkabona ati Vini yabaye wamukinyi mu mugore Real Madrid abona ko ari nyakamwe nta muntu numwe mubabaye nta muntu numwe ariko Houston sinzi ko ari hano uri kuragana two twigunga ku rukino ruva gwauza niho ndiko ndagana ese gutsinda ibisindishe kuri 2 kwa kimwe niho ndiko ndagana ukabakoresha nandi makosa nicyo gihe twabona ko Vinícius Jr yagarutse niho ndiko ndagana nyene nizere ko ari kumakanya uko ukunze dutera tuje uri kuranyumva nagombye kugaruka inyuma kwerekana ko Vini uno musi benshi ku rukino rwa abahuye n'umugwi wa Nuzeya wa Villarreal benshi bako bibaza ati Vini kumbure yagarutse mu bihe vyiwe vyiza ubundi Vini ntigeze aba mubi ahubwo umugwi wa Real Madrid hari ukuntu agombye kumutererana Vini nibamufashe kumutegura mu mutwe kuko Vini yononekare mu mutwe rero Vini bikunze buri rukino rwose yagera bamwiza nagovye gutanga akarore ku rukino rwa Real Oviedo Vini yatanze ibikorwa vyiza ivyo ni ibintu byanyetse ko Vini yaje mu kibuga yiteguye ubwiwe akavuga ati nje gukina nitayeho naka nje gukina kugira ndondere uburyo bwose je nshobora kuza muri byanje byiza uri kurumva ukabona Vini nivyo Mbappe yaje kumusanga mu kibanza ciwe hari ibubamfu Vini aravuyeyo n'ibisindo yatsinze wasanga Vini byinshi aje kubitsinda azananye ku rundi ruhande atari rwo ruhande rw'iwe akiniramwe hari n'isheri yatsinze akitsinda ari mu kiyari karakina kuguru ko kuryo hari neza cyane ivyo byose bikatwereka ati Vini yamaze gutahura ati jewe ntegeze gukora ibishoboka byose kugira ngo je Vini ntange byiza byanje byose nzi ntange ubushobozi bwanje bwose nzi ko mfise ukasanga reni wa Vini rero atitayeho kuraba ngo nakabigenze gute je wewe Mbappe waje ukansanga mu kibanza canje bisaba ko je ni déplace nitayeho kurinda kugira wowe mbise je ni déplace ndakubise kugira wagukigwe kugira nanje bikunde norohe nagukigwe ndonko uburyo bwo gushobora gukina nisanzuye ivyo byose novuga ati rero biri mu byatumye Vini tuza tukamubona yaje kuri urukino yiteguye neza mu mutwe kumva yuko ntegeza gukina ubwo bose bishoboka Mbappe yaje nkamenya ukuntu ntegeza kuyipanga ukabona birakunze ko Vini aje arigaragaje imbere ya Real Oviedo aje arigaragaje imbere ya Villarreal aje arigaragaje imbere y'inkino zose zitandukanye novuga ati rero Vini ntigeze aba mubi ni mwiza ntigeze anasubira inyuma ku buryo twovuga ati ngo Vini nubwo byogenda gute biragoye ko yogaruka Vini yononekaye mu mutwe yoronka umwanya mwiza cyane wo kwitegura canke wo gutegurwa no mu Real Madrid Vini anacari mwiza Vini n'umukinyi mwiza ni meilleur joueur Jeno meza ko Vinícius Jr nukurindira Jesse novuga ngo yamaze kugaruka ngo muri style ziwe kubera ko na match yakinye ntibaze cyangwa ngo twomwitire ngo yamaze kugaruka kuri gwa rugero rwiza oya no kuri gwa rugero novuga ko yakinako n'ivyo yakinye imbere ya Villarreal sinakwemeza ngo biri kuri gwa rugero kubera ko uravye abakinyi umukinyi yarafatanye nawo no mugabo yitwa muri wabona yuko n'umukinyi yaje gukina atigeze yiga ngo Vini ameze gute ariko Vini narinzi canke Vini nzi afise ubushobozi bukomeye ni Vinícius Jr novuga ngo ashobora gutora solution agakina umupira mwiza mu gihe mwese nka equipe mwaje mwize ngo dufata gute Vinícius Jr kubera ko uravye nka makarata abiri ya Alonso uyu mugabo wabona ngo ntiyamenye ngo Vini ndaza kumufata gute ndaza kumuha ikari ngana gute canke ngo bagenzi banje baza ko bariko baramfasha ibintu bimeze gute kubera ko bari okipe no kwibaza ngo Mbappe turamagarika gute kubera ko bazi ngo Vini n'umukinyi mubi rero bavuga ko ibi ni bimwe n'ivyo byanyeretse ngo Vini ni mwiza ariko mugabo
ntaragira kuri rwa rugero rwiza kubera ko naraba n'imipira ariko aratakaza ndetse n'ingingo zimwe zimwe yafata ukabona neza ngo hari igihe agaruka ku rugero n'ivyo ubona ngo mentalite n'imwe ya kera ariko ukabona yuko hari ibintu bimwe bimwe bikimutangira. Hanyuma navuga ko uravye Vinícius Jr wiki gihe canke Vini narayimbonye ijoro ryakeye nabonye Vini ahubwo iciza cyamubaye ko Vini azi kwiga ngo noba mwiza bingana gute kugira ngo fashe ekipe kuba nziza. Ibi nivyo Vini tumuburako kuko Vini avuga ngo nokora gute kugira ngo ntume Mbappe ndetse na ekipe yanje iba nziza gusa aho kumanza kwiraba ko ngo football yanje hagaze gute no yaplika gute mu kibuga kugira ngo itume ekipe yanje iba nziza. Nivyo tuba dukeneye kuri Vinícius Jr nivyo narembonye ijoro ryake mu gihe bibanda nizera mu bice 80% ngo ushobora kongera kubona Vinícius Jr mwiza muri club ya Real Madrid. Reka turabe ko novuga ngo witwa Vinícius Jr ashobora kuba azana uvuga ngo akagaruka mu bintu uvuga ngo vyiwe vyiza nyuma yo kuba ashobora kuba unashaka atsinda novuga ngo ibitsindo shika kuri 2 igongera afasha kandi niyo equipe itwara Real Madrid muri tsindo 3 bakimwe batsinze hano uvuga ngo karakora muvuga ngo uruhara rudasanzwe ni witwa Vinícius Jr ashobora kora ikarigenza neza cyane ariko kandi muri equipe itwara Real Madrid nguno uvuga ngo tutogera tutavuze buriya twavuze witwa Ardagire karakino uvuga ngo nimero 10 muga twavuga ngo Vinícius witwa Ardagire wakarakino uvuga ngo nk'umu nimero si wa mu nimero 10 ngo yuzuye neza yo tuvuga ngo wa mu createur cyangwa wa mukino uvuga ngo yuzuye cyane ashobora kuba karafasha equipe de Madrid ariko abasangwa bakurikirana bitandukanye banarije bararabaza gusanga eske kuno munsi ubwo yatiriyo yitwa Kylian Mbappé rote Vinícius Jr witwa Ardagire siyo novuga ngo tiriyo ya mbere ugeza muri kano kayo kuno munsi witwa Kylian Mbappé rote ndavuga muri toute compétition confondi amaze gutsinda ibitsindo shika kuri 16 mu nkino shika kuri 10 witwa Vinícius Jr ko turavuga mu mwanya uheze amaze gutsinda novuga ngo ibitsindo 9 mu nkino 10 witwa Ardagire nawo mu nkino 10 akamaze gutsinda ibitsindo shika kuri novuga ngo ndivyo twiteranye ugaza gusanga 16 guteranya novuga ngo 10 na bingaye 16 tuza gusanga ibitsindo 32 ivyo hano bakirushika kuri batatu uno munsi nimba tubona equipe itwa Real Madrid basore tuza gusanga mediane uno munsi urecho wameni ntibimeze neza uno munsi bazadanise barose uno munsi gusanga Jude Bellingham avuye mu mvune uno munsi gusanga witwa Masosuna ikarakino uvuga kuri nimero 7 uno munsi natangura mu kibuga ya defense kuko turavuga mu misi heze yabitwa badinuje n'abandi batandukanye uno munsi akora amakosa atandukanye ariko tugataraga kuno munsi bavuga ngo uri kwaraba eske kuno munsi bano bakesha kuri batatu Vinícius Jr Kylian Mbappé rote Ardagire ubwo sibo bakino uvuga ngo uno munsi yoba ryo tara twovuga ngo equipe twa Real Madrid iri kiratuba kuvuga ngo uno munsi uri basi mu nkinisha kuri 8 nako mu 10 baza gutakaza urukinisha kuri rumwe ubwo Houston uwo siwo mutima equipe twa Real Madrid mu nkino zose nkicumwe bazokina bafite ihora gwitsindisha kuri 32 uno munsi Ardagire Vinícius Jr Kylian Mbappé rote sibo bakino uvuga ngo bariko rafasha equipe de Madrid gushaka kuno musaruro gusumba kumva ngo Xabi Alonso niyo meze karatuma no musaruro kuraboneka. Jeno vuga ati kubwanje Real Madrid insinzi ya Real Madrid ni ubushobozi bwo kugiti cy'umukinyi umwe ivyo umukinyi ashoboye araza kabitanga mu kibuga ivyo Ardagire ashoboye araza kabitanga Vini ivyo ashoboye araza kabitanga Mbappé ivyo ashoboye akaza kabitanga ubundi naho biragoye kubona ko Real Madrid kiratsindamo ko ari yaje ubona yuko ni bitsindo bwe kwiraronderwa ari ubuhinga bigishijwe canke bakoreshejwe n'umumenyereza Xabi Alonso. Jenda bitahora mu buryo yuko Real Madrid umukino ikina bifashisha ubushobozi bw'umukinyi umwe wese bugite ciwe ako bava ngo barakompletana ngo abo bose ari batatu erega Real Madrid gwe n'undabire Real Madrid burgi bafata kandi uzundabire na Carlo Ancelotti ndetse na zo Jake Keshi zikunze gutsinda ibitsi nako gutwara ibikombe bafata ubushobozi bwa buri mukinyi wese nibwo baza kwifashisha hanyuma Vini ufise ubushobozi ubuhe mfise buno Mbappé ufise ubuhe mfise buno Arda ufise ubuhe mfise buno so ubwo bushobozi bwawe rero turabukeneye kuza kubutanga kujya nyine mu kibuga ku ruhande rwawe mugabo muze guca mubugira ikintu kimwe mu bufatanirize hamwe wowe utange gwawe ujya tange gwiwe hanyuma tuze guhuriza hamwe turaba ikintu kimwe mwubaka gikomeye umushinge gishobora gufasha equipe gutsinda neza cyane ivyo rero nivyo ivyo biragoye kumva ko utahura cyane ngo ngutsinze Real Madrid ngo ishingiye ngo kumumenyereza no je kubwanje sokunda bitahura kandi kindi naco ibiharuro bafise uravuga ino trio ya Vinícius Jr Ardagire ndetse na Kylian Mbappé rote muri La Liga uza gusanga niyo trio ifise ibitsindo vyinshi simvuze muri rusange umugwi kuko tugarutse muri rusange umugwi ufise ibitsindo vyinshi muri no higanwa rya La Liga uza gusanga atari no mugwi wa Real Madrid uranyumva ariko tuje kuri trio
novuga ati kuri trio zifise ibiharuro vyiza ibitsindo vyinshi uza gusanga ari ino trio y'umugwi wande wa Real Madrid. Je muri rusange rero ibiharuro biremeza neza na neza yuko ino trio ariyo trio ifise ibiharuro vyiza ifise intsinzi ibitsindo vyinshi muri muhiganwa rya La Liga, ariko sino yitango n'urwo rufunguzo rw'umugwi wa Real Madrid kuronka intsinzi no. Ahubwo no musi Real Madrid kintu maze kubona nk'urufunguruzo kugira ngo baronke ibitsindo biboneke ku ruhande rwa Real Madrid uza gusanga ari Mbappé rote. Ariko Mbappé nabakina n'abandi bakinyi si kuko kanatsinda ntabwo Real Madrid vetu maze umuse tubona urukino Real Madrid imipira itandukanye witwa Ardagire amuraba witwa Mbappé n'abahagaze twumva ko ari Mbappé wenyene ariko arakora wenyene nivyo ngoma ndanaze ko ndetse kanatsinda ndanagarukeko. Real Madrid iri kirakina Ardagire atanatanguye canke atanabonetse mu kibuga Mbappé aratsinda. Real Madrid kirakina Vini atawuhari ntaguciye gusa muri izo nkino maze gukina urukino witwa Ardagire atatanguye mu nkino zose ko ari 10 n'urukino rumwe gonyene. Mbappé yaratsinze ntiyasinze yatsinze hari nizo uza gusanga Ardagire yabonetse mu kibuga nivyo kenshi uno musi twamaze kubona ko duo ya Ardagire na Mbappé yarukunze maze kuba zinanywana urumengo biramaze kunwana urubone imipira yakora kinari nge nibimeze hari Ardagire niwo mukinyi maze kubona umengo aramaze gutahura Mbappé ukuntu yideplasa amaze gutahura ukuntu Mbappé ahagarara ku buryo vyoroshe cyane kumva yuko ibitsindo byinshi Mbappé karatsinda umengo hari ubufasha bwa Ardagire bwagiye kuba bunaboneka ariko kanatsinda hari n'inkino zikunze kuba zina uza gusanga Mbappé yatsinze ibitsindo 2 3 canke kimwe ata assist ya Ardagire bayemo ariko ugasanga ico gitsindo cyabonetse cyubatswe n'umukinyi nka Vinícius Jr canke cyubatswe na Manstatuno canke ugasanga cyubatswe n'undi mukinyi kanaka aho mu Real Madrid ariko atari Ardagire ariko byakunze ko Mbappé aza gutsinda uri kuranyumva je ku bwanje rero ikintu maze kubona nk'urufunguzo rwa Real Madrid gutsinda ni Mbappé kuko iyo Mbappé adahari mu mugwa Real Madrid atabonetse mu kibuga biragoye kubona ko Real Madrid kiratsinda vyoroshe. Je maze kuba nibaza ikintu gikurikira kivuga giti mbese igihe byashise Mbappé akagira imvune igihe byashise Mbappé ntagaragare mu kibuga bivaye ku mpamvu kanaka zishobora kuboneka ashobora kuba atabonetse mu kibuga atari imvune gusa hari n'izindi mpamvu zishobora kuza zikagaruka zigatuma Mbappé atagiye kuboneka mu kibuga mbese Real Madrid izitwara gute? Je ku bwanje urufunguruzo rw'intsinzi za Real Madrid si Mbappé kandi si Vini. Je ku ruhande rwanje urufunguruzo rwa Real Madrid ku ntsinzi zabo zose kugeza aka kanya ni Xabi Alonso. Kubera ko nivyo ni Xabi akoresha karite individuelle kubera ko Xabi ntinjira mu kibuga mugabo Xabi akoresha karite individuelle z'abakinnyi afise mu kibuga kugira ngo aronke umusaruro wiwe mugabo novuga ko ahanini urufunguruzo rikorwa kumumenyereza kubera iki kubera ko uretse rimwe na rimwe ni kenshi tubona umukino wa Real Madrid uhinduka kubera impinduka zikozwe na Xabi Alonso nivyo jebu ndakunda umumenyereza agerageza cyangwa arondera solution ariko akarondera solution mu buryo novuga ngo busa na bwiza kuruta kuja kurondera solution ahantu hatariho kubera ko par exemple nk'ubu utakaje urupfunguruzo urutakaje uri mu ibisi hanyuma ngaca ndagusanga wowe Ridike uhagaze ahantu mu bitoki uri kurasura eske ahantu vy'ukuri nawe uba ufise kajya kamashiri cyangwa wazanye novuga ngo nk'isuma kugira ngo rurondere uturarondeza aho gwagwaguye novuga ngo Ridike vraiment ariko arashya mu bwenge mu bintu ariko arakora ahubwo hakurondera iyo suma ko nguje kururondera canke fata suma ko nguri kurondera ngo ikintu muri bisi kandi bisi yose ikozwe ari icuma ubwo rero biba ari ibintu novuga ngo bidahuye mugabo je ku bwanje nemeza ngo uravye Xabi Alonso ukuntu ariko arondera amasolution muri club ya Madrid ndetse n'abakinyi ariko aratanguza mu kibuga ni ibintu biriko biratanga icizere kugira ngo equipe ishobore kwitwara neza umugabo amaze nkino zigera kuri 10 muri 9 muri La Liga zose zikinye nta rukino na rumwe akoresheje systeme imwe n'urundi yamahindagura buri munsi buri rukino si babandi nivyo hafi akatereve cyangwa 70% biriko bitsindwa na Mbappé Kylian mugabo SK Kylian ni waza kuba yakoze ibishoboka byose kugira ngo equipe itsinde ya Real Madrid je ku bwanje ni oya kubera ko ndiko ndabona uyu munsi Ardagire arakina urukino rwiza cyangwa karukina nabi ejo tukabona Dino Jins niwe yakabaye Amerita kuba umukinyi mwiza ejo tukabona Alvaro Carreras ejo tukabona Vinícius Jr ejo tukabona Franco Mastatone ejo tukabona na mugabo igihe cyose nivyo karite individuelle zirakora kandi kanatsinda n'umukinyi wa club Real Madrid yaguzwe amafaranga menshi yahawe prime y'imiliyoni zishikijana yaguzwe ku buntu yitwa Mbappé kubera ko bakeneye iyo karite individuelle kuza gukora mu kibuga nivyo ni Vinícius Jr yahawe agaciro kadasanzwe muri club yatwaye ubushimwe bwa the best bategerezwa kuvyaza umusaruro imikinire yiwe Ardagire bamukuye muri Turkiya kugira ngo amusinyishe mugabe izi karite individuelle zose ziriko ziraza zikorganizwa zigashigwa hamwe n'umugabo yitwa Xabi Alonso kubera gano ndabi
eske ni ryari ekipe ya Real Madrid irategwa pressure hanyuma mbone Wardagire arashobora kuza akikura muri izo situation agahinsinze ekipe ya Real Madrid ahantu bahuye tuvuga ko twavuze ngo ekipe yitwa Real Madrid hano yakinye urukino uvuga ngo bakina ekipe yitwa Atletico de Madrid no tumaze kubona ekipe yitwa Real Madrid isufura bikomeye cyane no munsi mediane yose atake bikubiragura n'ivyo urana uwitwa Kylian Mbappé karagereza kugina utuntu turiya mugabo ya mediane Bardagi n'abandi batandukanye yisanzira ahantu Sezereze Mbappé yatsinze ibitsindo byinshi atogwa nka